isi irarushe isi irarushe isi irababaye isi iraremerewe abantu babuze uburuhukiro nta muntu agikunda mwene wabo umuntu arababara yaje mu muryango ntagire umwakira umugasanga umuntu isi iramwanse abagenzi baramuzinutswe inshuti ziramutaye kubw'ubukene kanaka ibigwara byaradutse ivyizigiro byaraheze mu bantu ugasanga umuntu rero ararusha umutwe iyo agize bakwe rero akaronka ahantu aronka ibimunezera agatwera araruhutse hari abagore binjiye mu ngo basanga binjiye mu ngo z'amadubu n'imfyisi sivyo kuva yinjira muri ugo rugamazo n'imyaka 10 n'ingahe 20 arababaye gusa namarira no mubabaro n'intimba no kwimyoza birameze nabi haragira igihe imitsi y'ubwonko iruha bakaba bakeneye counseling bajya abantu kugira baruhuke na gatoya hari n'abandi bagabo rero bapfuye bari baze ko bazanya abagore bazamara umubabaro akababera ibyishimo n'iki baca basanga biboheye kwibisasu batakigira isaganiriza rero mwe nabo abababaye ntagira haruhukira kuko abagabo mwiza urabona tubahe dukobagurana tugwana turondera ubuzima ndakubaza ugombye kuvura gutuma urutoko umunyapolitiki ukamutandukanya n'ivy'Imana ushatse kuvuga ko Dawidi atazoja mwijuru yanditse zaburi 89 yazanze wenyene ushatse kumbwira yuko Daniel atazoja mwijuru Daniel ntazojayo ategi yakoze neza Yesaya yavugishwa n'Imana akora he yari conseil principal ku kirimba cy'umwami yari umuhanuzi umukoze kandi yahanuye ku ngoma zitanu Imana higeze muvuga ati kugira uhanure neza uvugishwe bazuve muri ibyo bintu oyaye turabaramukije cyane bakunzi ba Motivation Plus Media aho mudukurikirana mu Burundi cyangwa hanze ije ni ryande ni rya The Brave umusesanguzi kuri microphone hamwe na Social Boy inyuma ya kamera nkuko mubibona uno munsi tufise umunyakubahwa umuntu twaje kugendera umwe akunda kubemfirwasa mu tujambo utu cyangwa utundi umwe mukunze kubona henshi mu nyigisho ziwe atwigisha ibitandukanye tubikunda tubikurikirana ahenshi hatandukanye by the way ni nyakubahwa murabona ko no munsi ameze neza cyane twamusanze hano ku kazi reka tumuhe ikaze yego murakoze cyane mumeze neza nta gasonga kabisa ifashe neza ugenda kubwiye ngo widondore kandi abandi benshi basanzwe bakozi mengo mba nkoze nk'ikosa ariko bikore nacu oya birakenewe kuko kwigisha no gusubiramo jewe nitwa Apotre Mbayehaga Isidore ndi umwana agira gatandatu kwa Mbayehaga Zakariya hajya mwese witwa mwese biga Mbayehaga nkaba ndi papa w'abana 7 nkaba ndi umukozi w'Imana nyine kunyere ni reka ngezaho sha ubwambere na mbere novuga ni felicitation ku ntambwe muherutse gutera mu minsi heze aho mwari mwitwa pasteur mugabo mukaba mwitwa apotre burya rero aho hantu harakunda kudasobanukira abantu cyane kuko umenga nari nk'umusuriyete na chamboriyete natwe nivyo twabonye umenga no kuva mu ipeteri muduga muriri ariko siko bimeze burya ivyo byose ni imihamagara Imana itanga muri Bibiliya itwereka yuko Imana itanga imihamagara 5 hariho intumwa hariho apotre hariho abaprofeta hariho abavugishwa hakaba bungere hariho abapasteur hakaba bigisha izansenya hakaba n'abaevangeliste rero muri ivyo so kuvuga ngo umuntu yavuye muri kimwe yaduze mu kindi nkuko umenga hariho ingabire ntoya uvamwo ukazoshika mu yindi oya jewe rero nari nsanzwe ndi evangeliste mu bisanzwe bwari nasengwe kuri pasteur evangeliste rero muri ico gihoro nkuba evangeliste ubu umuvuga butumwa waho mu rusengeraho wanyu
uravyumva Ego. mugabo mu gihe umaze ingabire yawe kurenga mu ishengero iwanyu Ego. igakenerwa mu yandi mashengero Ego. ugatumirwa ahantu hatandukanye Ego. hakaba henshi uba wamaze kuva muri wa kintu cy'ubu evangeliste bisanzwe wagiye umuhamagaro w'intumwa ari kuba apote Ego. no gukwiragiza ubutumwa ahantu hose Ego. rero bijya mu isengero babiguha kugira ngo ni nka laissez passer ni nko kuvuga turi umuntu turamurekuriye Ego. yuko hazoshika hose ashobora kuvuga ubutumwa bwiza Ego. turamwemera nk'intumwa Ego. nibyo hajya rero abo mu isengero nibo baguhaye uruhushya nibo bakurungitse kuko urumva wa muri barantumiye aha itariki zirizi ntimuzondondere siho nzoba ndi biza ubutumire hanaha donc bisaba yuko uteza gusaba uruhusha abayobozi b'ishengero mugeze zimaze kuba nyinshi bavuga ati we rero reka tuguherera imwe kugira ngo ntuwongere kuza kutugora uzohora utumenyesha programme zawe gusa tumenye umwanya utari ku isengero kuko we wagiye mu getigiri cy'intumwa aho nyene ntiye numva akabazo kugira ngo uve kw'iyo ntambwe yo kuba uri kurigisha mu isengero hamugatumwa ko n'abandi vyatanguye ryari ubwo nivyavuye kuri kwa kuntu ukunda kwigisha ugasanga utuvideo turiko turasirikira usanga uri kugoma n'abantu benshi tuya tuvideo twavuba tanguye ubuvuba nta myaka ingahe irahera mugabo kuva mu 2008 ingabire yanjye yari tanguye kurenga urusengero rumwe usanga naduze mu ntara ahi Bujumbura nkaje mu rusengero atandukanye buri dimanche aho mvuze ubutumwa ntihaba ariho ndabuvuga mu yikwirikira rero bansengeye neza maze kuvuga ubutumwa mu mashengero agera ku 117 kandi rimwe muri ayo iyo usanga nagiyemo inshuro zirenga 5 canke 10 urumva muri ico gihe rero kwabe gukonfirma ibisanzwe bihari urumva nari nsabe nkorera mu mavuta y'intumwa ariko ishengero bitaravuga riti turakurungitse tugaruka inyigisho zawe mu ijambo ry'Imana zirakunda kugaruka cyane mu kintu kwita imibano lo social kubera iki hajya hano uyifokasinga cyane ubwambere hoho ishengero rihera mu muryango bugishengero ni ihuriro ry'imiryango irenga umwe bahurira hamwe bagasangira kwemera hanyuma bagakoranira hamwe kugira ngo bigishanye rero muri ico gihe kandi n'igihugu niko kimeze igihugu burya ni ensemble y'imihana sivyo rero iyo umuhana umugwaye ukumva ibintu bimeze nabi bishobora kwandukiza n'abandi igihugu kikagwara cyose cyangwa ishengero rikagwara cyose rero ugiye kuraba isi turimwo abantu bari muri yo nukuri turafise intimba nyinshi mu bantu hari abantu buzuyemo intimba abandi buzuyemo imibabaro abandi buzuye agahinda abandi buzuye amagorwa atagira uko angana kandi waja kubiraba ugasanga benshi bikomera bafise iyo mitima babiterwa n'abantu babo ba hafi ari umugore akabiterwa n'umugabo cyangwa umugabo akabiterwa n'umugore cyangwa ugasanga ni ikomere cyo mu muryango muri ico gihe rero dukwiye kubivuga tukabyigisha ko kuko aha gakiza karise mu muntu hagomba kuba amahoro hagomba kuba umunezero rero abantu bagomba kumva yuko Kristo ari we yomora ibikomere byo mu mutima hanyuma kandi tukigisha abantu kugira ngo bumve ko borekura imbabazi ku bantu babakomerekeje bakabababaza kuko nibwo butumwa bwiza mu bisanzwe rero ubutumwa bwiza bwo kuvuga ngo Imana iraje kukwicira abansi benshi nibwo bakunda mugabo ubwo ntibuva ku Mana kuko Imana iryoherwa n'abapfa iryoherwa n'abakira rero muri ico gihe igomba yuko ahantu habaye izo ngorane habibwa imbuto y'amahoro habibwa imbuto y'imbabazi kuko Imana yacu n'urukundo kandi natwe turiho kubera twababariwe nibwo twitwa abarokore rero natwe tugomba kuvyigisha kugira abantu bumve ko agakiza sukumva ngo je ndi umukatolika sukumva ngo ndi umanglikani ngo wambara urukoti rw'idini ry'iwanyu gusa kandi umutima waraboze ubizi neza yuko kabaye ishengero ryoduzwa Yesu yoza gutora ishengero utajamwe urumva rero nibwo butumwa bwiza mu nyigisho zawe iyo wagiye mu isengero kanaka kwigisha urakunda kuvuga ibintu uriko urabiviva nyimba ari bishavuje uraza kuzana akantu ko gushavura nyimba ari ibintu bihanura uraza kwerekana ko uriko urahanura kandi ukanashavura ni kubera iki
none wovuga ibintu bibabaje ukabivuga uriko uratwenga oya nyine hari abantu bavuga muri yatoya umva byo bishoboka ariko uvuga ibintu bitwengeje ugaca uhekenya amenyo oya ntibikura hari igihe bisigo kanakara kuko burya si jewe ni mwemu w'Imana hari igihe mwemu w'Imana ari mu muntu ababara kuko biranze muri bibiri ko mwemu bishaka ababara iyo rero ababa yari muri wewe mu kwiexprima nawe ubabaye iyo habaye akantu k'agasusuruko ukuba mwemu yaranezerewe n'igikorwa kanaka uca wumva nawe unezerewe utwenze kuko mu bisango uba wirekuye uba wivuyemwo wowe uri nk'igikoresho gusa mugabo ntaba ari wewe rero nico gituma ushobora gusanga hariho inyifato zimwe ziguma zihinduka iyo umuntu ariko aravuga ugasanga kumbure ajana n'ibyo ariko aravuga niko bikwiye hariho abantu benshi musanga ibanga turavuga abapasiteri abapotre bahandi hantu hatandukanye ugasanga bobo n'abantu twovuga yuko badakogwako baba bakomeye cyane ni ukuvuga yuko ari abantu usanga kugira ngo namubone binagorana cyane ugasanga no mu mvugo yiwe harimo ukuntu adakogwako bajya abantu bavuga ko iki barasaze mu mitwe kuko none ubwara ngugire gute na Kristo ari Kristo umwana w'Imana yaravuye mu ijuru aza kwibanira n'abantu none wewe uri umukozi w'Imana ucyugombi avete hari abantu bagwaye ingwara y'icubahiro kandi cyo maze kubona nabo ndababwire bariko baranyumva y'icubahiro kiyondera ku nguvu hacuronka uco kibura nacuronka kuko hari abantu nivyo Paulo yaravuze amajambo akomeye aravuga ngo mu minsi ya nyuma hazoza abantu benshi hazokwaduka abantu bigiye bavugishwa n'Imana bigira intumwa bigire n'abakora ibitangaza ngo umugabo bazori mu kwikakisha kwa cyane badakundana babo bakunda amafaranga uravyumva mwe nabo kenshi uzurabe harimo barimwe mwe nabo bazorangwa n'iki iyo umukene barondeye ntibamwitaba iyo umukene aje kubarondera ntibamwugururira baca bagomba gucudika n'abakire gusa bagacudika n'abatunzi gusa bagacudika n'abantu bamenyekana abanyacubahiro bakibwira ko bageze mu rundi rwego rwo hejuru mugabo Yesu yaravuze ati ugomba kuba mukuru muri mwebwe nabo umusuku w'abandi rero twe turiho nk'ibikoresho tituriho nk'abapatro mu ishengero oya mu gihe bigufashe rero ukumva gusuzugura umuntu ukavuga ngo ntimuri mu rwego rumwe hari n'abatumirwa kuvuga ubutumwa bwiza akabanza kuvuga ngo mbiryo shengero ryanyu rimeze gute mbega iwanyu hariho hoteli sibyo wanamubwira uti hoteli irahari akavuga ati imeze gute cyangwa akabanza kukubaza ati eske aho hantu uzoja kuvuga ubutumwa hariho toilette siège mugabo Kristo abantu bamumenye nabemeye gutumwa nawe shaka bakusasira uryamaye n'impene igihambaye ni mission waronse sivyo rero abantu mwe nabo bariho mugabo uko biri kose ntuwo kibabariza mu bantu bakorera Imana oya baba barabivuyemwo bakinyegeza inyuma y'ijambo ry'Imana mugabo akiriko barondera inyungu zabo mugo umuntu wese arondera inyungu za Kristo arondera uko intama z'Imana ziva mu kanwa k'amadubu ziva mu kanwa k'amafyisi ahiri hose aragenda wibuke ko Yesu Kristo yicana abakene akicana abapfakazi akicana imfuvyi aboro bakaganira none we urinde kugira vuye kuri umukozi w'Imana ashobora kwitaba umuntu sibyo ntibishoboka oya ntibikunda kiretse atari Kristo tuzi uri kukurikira ibindi tutazi rero mwe naba uzobabona nivyo warugiye kumubwira cyane nimba rugiye kwihana nimba rugiye kugira utingira nshikane kiniki umutwaro kwa naga ukabona ntakwakiriye canke aragusuzuguye naho yo kwakira aha kwakirana kagaye ibyo rugiye kuvuga bihagarike cubiheba aho nyene kuko naco nibishikira Imana cyane gozi ubwambere ntavyitaho icya kabiri ntaca bikoza icya kangahe umuhaye sija zo kwigishako bivuze ko amajambo acagarukana kandi reka mureke warababaye kandi abantu barakubabaza cyane birambabaza kabisa yes tugiye kuri apotre Isidore Mbayahaga mu minsi yeze turamuzi muri politiki turashaka kumenya passage yo muri politiki agenda mu rusengero imeze gute
ariko nagiranda babwira abantu bave mu bugugu barimo Bibiliya igitabo c'Imana cyahomezwe n'Imana la majorité y'abayanditse n'abanyepolitike ko byanditswe n'abami byandikwa n'abari mu ngoma nenda kubaza ugombye kuvuga gutuma urutoke umunyepolitike ukamutandukanya n'ivy'Imana ushatse kuvuga ko Dawidi atazoja mu ijuru yanditse zaburi 89 yazanze wenyene ushatse kumbwira yuko Daniyeli atazoja mu ijuru Daniyeli ntazojayo ategi yakoze neza Yesaya yavugishwa n'Imana akora hehe yari conseiller principal ku kirimba cy'umwami yari umuhanuzi umukoze kandi yahanuye ku ngoma zitanu Imana ntigeze mubwira ati kugira uhanure neza uvugishwe bazuve muri ibyo bintu oyaye hanyuma abantu bakwiye kumenya ikintu cyose kiriho no munsi ni politike n'amategeko agenga urusengero yandikwa n'abandi abanyepolitike kugira isengero ryemererwa gukorwa risinyirwa nande abanyepolitike none ndababajije ikintu abantu bagomba bavyumve neza twebwe twigisha yuko icyaha ari kibi twigisha yuko ibiyayuramo twari bibi n'akarorero twigisha yuko homosexuality ari icyaha sivyo ivyo byose bica hehe mu mategeko kugira byemerwe mbwira nitwabura mu rusengero abaja kwitoza ngo babadepite abaja kwitoza ngo bazobe mu bibanza kanaka igitegeko rikaza ligasangana abanyabyaha gusa bicaye imbere yaje bagira baritora ntibazotora itegeko rizotogwa kandi rigatogwa twe turigwanya mu byo twigisha none twari dukwiye kuba ahubwo bicaye mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka bakavuga ati amateka kirazira ntibikunda kubera n'abarokore n'abantu b'Imana icyakangaye nuko abantu bakwiye kumenya gushika ku munyu turya kugira winjire mu gihugu usinyirwa n'ikaramu y'umunyepolitike none we urinde ejo amategeko nibayashiraho ntuyakurikiza tazogupfunga rero abantu bakwiye gutandukanya ibintu kiranono igihugu cyacu cyashize Imana imbere sibyo indongozi zacu ugiye kuziraba guhera ku mukuru w'igihugu n'abamufasha kurongora bose bamapfukamye buri munsi wa kane windwe barisonzesha bagasenga Imana none wewe wobacira urubanza nkande bamwe bakunda kuvuga bati idini na politike biratandukanye harabavyigisha bakavuga ngo je ngo umuntu ngo w'umurokore ngo ibintu vya politike ngo sinjaye kuri mwebwe mu bahobowe buto nakubwira ikintu kimwe hari abantu banyoshwe n'inyigisho z'ibinyoma z'abamisiyoneri bazanye ubwambere kandi abamisiyoneri bazanye n'abanyepolitike ubwambere bati twebwe twigisha abantu ko umuntu akenye ari Imana ikunda sivyo bagavuga ati mushingire kuri rya jambo nivuga ngo hahiriwe aboro nibo bazobona Imana umuntu akagogwa ni Imana imukunda mugabo gasanga hari ibintu je ntemera wombwira gute ingene ishengero ryabaho imyaka n'imyaka ikirato ciza cambagwa n'umupagani gusa sivyo ishati ryiza ni ry'umupagani imodoka nziza ni y'umupagani ibiro vyiza ni by'umupagani inzu nziza ni by'umupagani ndaje ngo bijya n'ivyisi bashika mu rusengero ibatse ngo n'ivyisi uhahiri wabo oya sivyo urabyumva kuko Imana yaravuze ngo nimwizera mukumvira muzoga ivyiza byo mu gihugu n'ibyiza byo mu gihugu sivyo ndiko ndavuga cyane ivyo nyene ivyo biti vyisi none uzoca ubikura abantu ugasanga yarize amaze kaminuza idini riramuhenze baramugenye ngo naje kubabura amatayi ya mustanteri yaje kwisengera bakamubwira ngo ntujemo ngo ivyo ni ivyisi uri umusaze umutwe uragwaye ibyo vyumviro bifise utuntu vy'ingoroji nibyo abantu bakwiye kuvana navyo turiho kugira dukontribiwe mu gihugu kuko ishengero tuyoboye ririmwo abene gihugu nimba udashobora kubigisha kuba ngo bazoba imitwe ntibazobimiriza agaca biririmba gusa nawe ntacakora ntashira hamwe na rimwe nta kintu ariko ararangura muri societe ntacamaze uve mu mpemu uje gusaba umupagani uzavuga ati nawe nibiki Imana ntiraguma nawe Imana yanyimaziki iyi mikro turiko turavugira ko nibwo amafaranga cyane mu kwinjira ngaha yinjiye gute tuvyumva nawe ikarama yisinyiye ni yandi ni politiki ni ya pastor ayifise mu mino
ko bazivugira zose mw'isengero ntibazikenera zinjira gute c'est la politique toujours rero twumvikana abantu bose ibyo barimo Imana irakeneye ko yerekana mu bamekanisiye mu babaji mu banyepolitike mu banyamadini mugabica Imana ikeneye ishengero sirijya bandika ku rupapuro cyangwa ku ruhome baturiye eglise kanaka eglise y'Imana ni universelle iri ku isi yose nje gutuma amazina y'abantu yemera bari mu gitabo uzosanga benshi bari muri abo muriko muravuga yuko batumva ivy'Imana bakwiye kwitandukanya navyo rero ivyo barabivuga bamwe bakavyibaza bati bishoboka gute jewe ngomba kugira ico nterereye muri societe ngomba kugira ico nterereye mu muryango ngomba kugira ico nterereye mu gihugu cy'wanje ukuri kurambona naho vyosaba yo kuvuga ati ahubwo igihugu kiratewe abantu baba volontaire baje ku rugamba bagwana byo gutangaza ni pastor cyangwa apote ngiye kugwana nogenda kuko bisaba ko ubizi vyose neza cyane nogenda we wogenda ukambara impuzu ufata umuheto nkagwana kuko igihugu ni ingabire Imana itanga kandi guha kimwe nta bihugu bibiri guha muri ico gihe rero uteza kukigwanira uteza kugikorera uteza kucyubahisha uteza kukivuga ukabwira abantu intumbero Imana igishakako cyane namaze ko Kijero nibaza ko ndabishuye neza cyane abantu urabishuye yuko ibintu byose ubwirizwa kubifatanya kugira ngo bigende neza cyane tugiye kugwaruka kuri rutoyi mwino minsi urakunda rimwe na rimwe kuruhagarara ko cyane ndavuga imyifato ukunda kubona hirya no hino burya uravye gwaruka gwa kera n'ugubu ubona ugubu rugeze ugeranje no gwa kera ugubu nibaza ko aho gwagomba kugera gwaharenze ntitwoba tukimenya aho rugeze Jese mbona iyo rugeze byagenze gute oya biragoye kuko iby'ubu biragoye kera hariho kirazira naho umwana yabo umwana kubagana canke yo bavuga ati kamime ntiyisonera cyane hari yaragerekira aratinya aho no musi uravye abana bubu atarabagiriwe ubuntu ngo bareregwe mu ijambo ry'Imana bareregwe nyene bavuga ati tinya ikigira iki birarenze karabaye kwera none umusore nka uvuze imyaka ingahe 25 nkasanga uri kusambana n'umukecuru w'imyaka 60 ukumva ko atangorana ukagenda bikubita kubituza ngo ni sawa waronse gishuga mami sivyo kigutotesha ugasanga umukobwa muto munganye imyaka n'umukopine w'umutama abise ubuhanza bugara kwizosi umwana baryamana angana umwuzukuru wiwe umwana kumva ntacyo bimutwaye uwo mukobwa ntacyo bimutwaye numva ivyo bintu gashabi bigifise aho uvuga ngo birageze byararenze urupimo nta nuwo bipima ngo bikunde biragoye bagenda gusa none wombwira ko umuntu aje kugura impuzu itagira amaboko ntaba afise ntawe yagiye mu isoko yafise mugabo akagurira ahandi hose amaboko akayareka cyangwa ugasanga hajya kuntu bagira ugasanga yasize amabere igihande kimwe ni igitambara kiba cyakeshe ku buryo babuze igitambara gifuka hajya hasigaye abashakike abahasize ngo hagire gute umuhungu nkaho ugasanga yarekuriye ipataro mu ntege akatambuka nk'uko umenga hari ibintu bishisha biri muri mu maguru nk'umuntu yigize ko bibi n'ibijya n'ibiki ntibisobanutse ikibazo taje yasaza yago mere no kuvuga ugihungu mere ovye ko bitevye akatanga ni chance ndiza kuko abantu barabikoporora bakibaza ko imico y'ahandi ariyo myiza yabonye umuririmbyi kazi canke umuntu afunzwe imyaka n'imyaka atayigira ibyizigiro yambariye uko ashatse agashaka ngo ujye ngo niyo style igezweho mugabo rero aho ndagaho nkagaruka n'abavyeyi babo bayizemwe uruhara niki bakwiye gukora kuko biranagoye n'abavyeyi bubu bararaba neza nta kuntu wova muhira
wambaye hafi ubusa ego ikigegene cy'ijipo uri umuvyeyi yakuze sivyo kuburyo utokunama ngo utore ikintu usanga gahuzo ko munsi gaca kaja hejuru uri kumwe n'umwana wawe mutoya none ni warabira kwa karorero ejo ni yakura azogira nk'ivyo wagize canke avuga ati reka ndenzeho gatoya kuburyo ni generation ya hafi ni ngorane rero indero y'abana ikwiye kuba nyinshi mu muryango abavyeyi bayage n'abana kandi basubize ku mico nubwo twoba muri mondialisation culture y'u Burundi tuyigumane cyane kuko ni wajya kwifata nk'umunyamerika ukitobagura umubiri wose ngo ni kuba bibonye mu gihugu cyacu mico yacu ntavyo yigeze yigisha abantu uzoba marginal abantu bavuga ati ico kivume ni cyahe mugabo ugiye muri Amerika avuga ati n'umuntu asanzwe rero abantu nibige basirimuke mugabo imizi yiwabo rerasine ziwabo kiritire yiwabo ayigumane ubwo urabona umwana w'umukobwa avuse ingana bego cyane abameze neza cyane urabona cyane avuse yabego bavute mugabo umuntu kwisiga ni vyiza mugabo hari umuntu yisiga haba kicapa umuntu yagiye kwisiga atari yisiga yagaruka muyobego ingohe kuzitondeka nta ngorane mugara abandi bake bacapa ko twamugina abandi utuzitizo ukebetse nega baje biri biki zingorane turi mu twagwike rero urumva mwene ivyo iyo turiko turabivuga tuba tubanga mugabo biratubabaza kuko natwe turaba papa tuba tugira tuti kame ni ngorane ejo umuntu azoja kurongorwa atazi icuba ibanga ryo mu rugo iryo ari ryo yamaze kuryamana n'abagabo 300-500 kuri ko imyaka 12-13 ugasanga umwana w'umukobwa aza abagabo aza abahungu bangahe umuhungu amaze gusambana n'abantu injojo azobumbwa n'umugore umwe we ryari cyo tumubona muri no minsi abantu babajene nkamwe musigaye murongora kuwa gatandatu kuwa mungu hakaba divorce zikabingorana birumvikana rero iyo turiko turifokeza cyane kugwaruka nuvuga turugarure ku mico y'ikirundi na yandero rukristo bayumve mugabo barehe kwifata nkuko umenga n'abanyamahanga kandi bari wabo ubwo nta n'umunsi nimwe bimaze gushikirwa sanga uri kuragendana mu muduga urarenganya ukacubona inyifato y'ugwaruka uhuye mwibarabara ukaca wumva umengo uhagarara muranda bari bifite bambaye ibitsi bitaba kwiye uko yambaye biramusha ndabahari bifite mugabo nkagenda babwiye ngenda ndabatambitsamo kana ntibururuka ntavuze yego iyo ntitwobipfa mugakubwira yego neza cyane ndashaka kumenya ahantu uri kuratangira ubutumwa bwiza turakunze kubona utuvideo mw'isengero bariko baratwenga uri kurigisha ukazubona bose baratwenze bijya bintu uravyakira gute bijya ntabyo nakira ukundi utwenga nuko haba habaye ibintu bibatwenze sivyo nukurira zurabe hariho n'abarira iyo turiko tuvuga ibyo abari ibyo bitaryoshye hari n'abarira rero gutwenga ni vyiza kuko abantu bategiye baratwenga muri no minsi amavesa azobamara ingwara zo mutwe zizobica nta no minsi iragoye kuba minsi irarushe vraiment minsi igoye gose abantu rero barakwiye kuraba ingene botwenga ako kantu ko tubwira ko iminsi igoye gose irashaka ukadusigurira none we ntavyo ubona isi irarushe isi irarushe isi irababaye isi iraremerewe abantu babuze uburuhukiro nta muntu agikunda mwene wabo umuntu arababara yaje mu muryango ntagire umwakira umugasanga umuntu isi iramwanse abagenzi baramuzinutswe inshuti ziramutaye kubw'ubukene kanaka ibigwara byaradutse ivyizigiro byaraheze mu bantu ugasanga umuntu rero ararushe mu mutwe iyo agize bakwe rero akaronka ahantu aronka ibimunezera agatwega araruhutse hari abagore binjiye mu ngo basanga binjiye mu ngo z'amadubu n'imfyisi sivyo kuva yinjira muri ugo rugamaze n'imyaka 10 n'ingahe 20 arababaye gusa namarira n'umubabaro n'intimba no kwimyoza birameze nabi haragira igihe imitsi y'ubwonko iruha
bakaba bakeneye counseling bajya abantu kugira baruhuke na gatoya. Hari n'abandi bagabo rero bapfuye bari bazi ko bazanye abagore bazamara umubabaro akababera ibyishimo n'iki baca basanga yiboheye ko ibisasu batakigira isaganiriza. Rero mwe nabo abababaye ntagira haruhukira kuko abagabo mwiza urabona tubahe dukobagurana tugwana turondera ubuzima. Umuntu aba akwiye kuja kuruhukira imuhira yashika muhira agasanga ni nko kuryama ku mwobo w'isato urabyumva ntiyuzinzira. Urumva bakeneye barakeneye kuruhuka. Rero nta handi bantu boruhukira ni muri Kristo gusa cyane gose. Munezero buvuye mu butumwa bwiza rero yubajemo ni sawa baca batwe. Hariho umutamana yibuka mu isengero yahora abwira paza ati je ndabasabye kuko misi yose yashika mu isengero indirimbo ya mbere kivuga agabatanguye kugona agasinzira mu ntebe akagona akavuga ati none naka aravuga ati ndabasabye ntari mazonkoma kuko je nta handi hantu nshobora gusinzirira atari haya mu isengero ahandi hose sinzinzira. Urumva ubu kuruhuko kwiwe bari kuza mu isengero. Rero haya mu isengero nico gituma Yesu yavuze ati abarusha n'abaremerewe muze kuri jewe ndabaruhura. Rero nk'umuntu amaze imyaka 5 cyangwa 3 adatwenze bishitse hakaza mpwemu yera amanukana amajambo yo kumutwenza hajya mpwemu abazi umwe wese akeneye hari abatwenga n'abarira deda cyane. Mwisengero usanzwe utangira ubutumwa watubwiye kuri mu apotre uja hensi yatandukanye. Burya je nagumye nibaza abakozi ba Motivation Plus Media barashaka kumenya mbega apotre Mbayaga Isidore turashaka kumenya ubwo nta bantu baragutangaza mu gihe baje kukwitura bakoreye ku majambo wavuze bakaza bagushimira ati warakoze cyane ibi byarakunze. Hari nk'abanyambika nk'amakote nambaye nguramwo make ntubona nzi naho zimanitse harya ntubona nziyo ni nshasha nturambara n'umusino ni nshasha waranditse izina ndanazinga ku maguru ngo zoshiremo. Hari abantu avuga ati nje kumuraba yarampezagiye iki nkabunda aranzaniye ibirato haga impuzu n'abandi bampa bati genda uhitane kiyo cy'inyamujyane muri mufume ubutumwa bwanyu baduhezagiye. Umugabo ico ntazokora kimwe gusa uzonyumva niko navuga ngo Imana yambwiye ngomba aya baje babivuga je tujana oya niko rero guhezagirwa bariho n'abatwidogera bariho usanga batashobora kuhinduka imitima yabo yakomanaye nk'amabuye bavuga ati bijya bintu mvuga yabireka biri ukuntu bimeze uko biba bidoma ko neza bwabo urumva ta bintu tingeso zabo mbi wakubita bati aramvutse vraiment kuko hari abantu icyaha gitungisha kigaha ibintu byinshi mbwira ukamubwira ati nubo higutungisha kizokwica ntabyumva kuko uri kubahamagara kugiheba. Rero mwe nabone bariho ariko hariho n'abandi bakira bakavuga ati nukuri turaruhutse amajambo atubwira turuhuye. Muri ico gihe rero abo bantu iyo migwi ibiri yamaho aho nyene dufatiye ngaho nyene na usanga ara kantu bajunzaniye mu gashakoshe turaza kukavuga ni gadero gihetse tugire ngaho nyene mu buzima bwawe turashaka kumenya ikintu cagutangajije wakuye mu butumwa bwiza utanga nico cagutangajije kuko jewe ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza nibwo bwanyambitse nibwo bwangaburiye nibwo bwanyicarikanye n'abakomeye nta handi hantu si umuryango si amashure menshi si bitangaza nakoze mugabo ijambo ry'Imana ryaranyugururiye umuryango ku buryo rinkura ku cavu hasi rirandugana rinyicarikana n'abami n'abakomeye kuva ico gihe nuno munsi kintu ntangarira n'ubuntu Imana yangiriye kuntoranya ikambitsamwo ijambo ryayo. Ico kintu kirantangaza ku buryo nzorinda nsezereye isi ngitangaye kuko iyo atabariyo nawe ntiwomenya nawe twomenya ni mugabira ijambo ry'Imana umutaho ukomeye cyane kuri jewe kuko ryarampaye
kuri bamwe ryanyambitse igikundiro ego abandi riranyerekana ukundi mugabo uko biri kose icyantangaje gushika uno munsi ntangarira nukubona umwana w'Imana yaravuye mu ijuru akaza gupfa urupfu rwari gupfa twebwe akatwigura iyo nibutse ubwitange cyari kimaze cyatanzwe ku bwacu Imana igatanga umwana wayo nta gitangaza kizosumba ico rero muri ivyo rero ndacyatangara nubu nzokomeza ntangara n'ikindi gihe nongere ntangara ubuzima bwanje rero mbayemwo nubwo gutangarira Imana gusa amen amen ukiri Mwaro twarabonye kuvuka Mwaro najya muri komine yawe Kayokwe musozi n'igihinga ego ukiri umwana ukiri Mwaro hajya warigera wibaza ko uzava utanga ubutumwa bwiza mu bwana bwawe d'abord je ubwambere ico nakora umutima we wanje naguma nifuza gukomera kuko nabona aho kazoza kanje nzoba nikorera imizigo ku isoko Mwaro niho kazoza nabona ko Kazoza kabibyo ko Kazoza kagoye niko nabona ko hamwe ndamutse ntera imbere niko kazi nokora kwikorera imizigo kubera ubuzima wasanga tubayemwo muhira bwa ubuzima bubi ubuzima bukenye ubuzima nyene usanga muri societe atagaciro baguha mugabe iyo byashitse wacu hagahishwa nk'utuyoga twimpeke nabona abakiriya ba mbere dufise basorora bazana amafaranga barabikoreza imizigo bo kwizoko Mwaro mahera wayabona muri bake abatunzi bamwe abantu babayeho neza n'umuntu aza akavuga ati mpakata tukimpeke canke nshirira ku cyuma kana ko ari umwikoreza akaba ari umwikoreza avuga nti nanje nzikorera kumbe Imana rero nayo yanyegeje ibindi urumva rero nk'ubu yukurava nibyo birakomeye cyane ko nzozi bujumbura byarimo eka mugabe Imana iracisha inzira ahatagira inzira igaca ahantu ubona ko hatashobora umuntu yohaca Imana ifise inzira nyinshi cyane rero nta hantu kure Imana itokura umuntu nta n'ahandi kuri togushikana yabishatse cyane gose hari abantu benshi usanga cyane cyane gwaruka bakiri bato babura icyizere mu buzima ugasanga bararetse gukora baragiye mu bintu bintazi batakareza umwanya ariko gukoresha wa mwanya wabo bikanga nkuko we nawe watubwira ko wavutse mu muryango utameze neza turashaka ubaduhanurire umva impanuro za apotre ubwambere w'ikintu bomenya nuko batokwiraba barabiye kubakikije bamenye ko mu ijuru hari Imana nimba abo babana bababona bakabatera ishishi bakabacira urubanza bakabatera amabuye bagati mwebwe ntacyo muzovamwo bajya nabo bakivuyemo ntacyo batanze ku Mana n'ubuntu Imana yabagiriye cyo gituma mpora nkebura abantu nkababwira ngo ntugasuzugura umuntu kuko umubona uyu munsi amerewe nabi ejo hiwe Imana yahageze ibanga rero muri ico gihe rero abantu bo kwihebura Imana yavanye apotre hariya aho ndiko ndababwira ikabimugeranye aho imugeranye uyu munsi kuvuga ubutumwa bukumvikana ku isi yose Imana sije ndumuherereze wayo iracyafise n'abandi gubira neza byo twigisha abantu ntimwite ku mwikomo ntimwihebure ivyo ntibirarangira muri izo ngorane nyene murimwo Imana izobasangayo kandi abo Imana yigaze ishikana ko bikomeye itamucanye hakomeye nibemere baca muri iyo nzira no gwibabaza ariko ivyizigiro bigome ku Mana izobatangaza apotre kandi gusibira cyane murakoze cyane gusa abariko batwumviriza nibahunga icaha icaha ni kibi kiri ico Imana ibahezagire namwe asante